Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga, akaba ari nawe abashikiriza ibi biganiro bica kuri runo rubuga rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uyu munsi inabateguriye ikiganiro kivuga ku muntu umwe yagize amateka mu gihugu c'u Burundi. Uwo yarabaye perezida w'igihugu c'u Burundi imyaka igera kuri 10 canke irenga agatoya. Muti uwo nawe ninde? Ni perezida yakoze ibikora inka, perezida kugeza nuno munsi akicibukwa nk'intwari, perezida avugwa yuko yoba yarakoze ibitandukanye n'ivyo abagiye bamukurikira canke bakoze imbere yiwe batigeze nabo babikora. Uwo nawe suwundi ni perezida Jean Baptiste Bagaza. Muti perezida Jean Baptiste ninde? Ukaba uri mushasha ubonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu kugira subscribe, urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ugire subscribe kugira ngo wiyunge natwe uze mu muryango wagutse. Urasabwe no kugira like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, kugira ngo uzohore uba mu bambere nawe wiboneye ibiganiro biciye hano. Urasabwe no kugira commentaire, uze kudusigira commentaire ugire naho ico ubivuze ko ivyo tuza kuvuga muri ikino kiganiro. Uraza no kugira partage, ugire share, ugisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye amwe mu mateka umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Jean Baptiste Bagaza yakoze. Reka atumira amate gatoya turaje tubabwire mwidoni ivyo twabateguriye bivuga ku buzima bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu President Jean Baptiste Bagaza. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Nkuko nari mpejeje kubivuga, munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku buzima n'amateka vy'uwahora atwara igihugu c'u Burundi Jean Baptiste Bagaza. Muti Jean Baptiste Bagaza ninde? Muri iyi video rero turaza gusuzuma ubuzima abwiwe, ivuka agiwe, amashure yize, intango ya gisirikare, uburyo yagiye ku butegetsi, ivyamugezeho mu gihe yari perezida, uko yavanywe ku butegetsi, amakosa yavugwamwo, nuko yagerageje gutanga umusanzu mu muryango w'igihugu inyuma yo kuva ku butegetsi. Jean Baptiste Bagaza, muti uwo nawe rero yarinde? Jean Baptiste Bagaza yari umwe mu batwaye igihugu c'u Burundi mu myaka ya za 70 na 80, aho ndavuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 970 hamwe n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 980. Ni umugabo yagaragariye mu gisirikare no mu buyobozi, ariko agira n'ivyo abantu batavuga rumwe navyo. Jean Baptiste Bagaza yavutse kwigenekerezo rya 29 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana 946 muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi mu gihugu c'u Burundi, no kuvuga mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Yari abarizwa mu bwoko bw'abatutsi abahima. Amashure yize amashure mu gihugu c'u Burundi, aca ayabandaniriza muri kaminuza n'ay'intwaro ya gisirikare.
yize amashure y'igisirikare muri Belgique harimwo n'ico bita Royal Military Academy mu mugwa mukuru wa Bruxelles, no kuvuga yize muri Belgique ku mugwa mukuru w'ico gihugu ca Belgique, yize mu Bubirigi aho bita Bruxelles, yiga ico bita Royal Military Academy. Imbere yo kuba perezida, Bagaza yari umusirikare akaba umuyobozi mu gisirikare c'u Burundi, afise izina ryiza mu micungararo y'ingabo z'igihugu c'u Burundi. Kuba perezida n'uburyo yagize ubutegetsi navyo, Jean Baptiste Bagaza yafashe ubutegetsi kw'igenekerezo rya mbere Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 mu ntambara umutwe w'abasirikare coup d'etat, aho yakuye ku butegetsi umukuru yatanguranye na Republika, uwo nawe akaba yari yitwa Michel Micombero. Tuzobabwira n'amakuru ya Michel Micombero ivyamuranze mu kiganiro kizokurikira, turiko turanayabatunganiririza mwumve uwatanguye kuba perezida yakuyeho intwaro ya cami. Perezida Jean Baptiste Bagaza yabaye perezida w'igihugu kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 gushika umwaka w'igihumbi kimwe amajana 987. Cane yateguriye igihugu amavugurura y'intwaro, ubutunzi n'imigambi yo kugwanya ibiturire, kandi yashigikiye ku myimenyerezo y'ubutunzi n'imiyoborere y'igihugu. Mu gihe ciwe yabandanya gushira imbere ingufu z'igihugu canke gutangura ibikorwa vyo guteza imbere uburezi, imiyoborere n'imigambi y'iterambere muri rusangi. Ibikorwa byose yakoze, yatanguje ibikorwa byinshi byo kubaka igihugu. Ngira ngo murabizi Jean Baptiste Bagaza niwe yatanguye kubaka amabarabara akomeye. Aho rero turavuga yuko Jean Baptiste Bagaza mu bikorwa yarakoze ibikorwa byo kubaka amabarabara meza cane, amabarabara y'imigenderanire ahuza intara n'izindi. Jean Baptiste Bagaza yarubatse amashure meza, amashure y'akarorero. Jean Baptiste Bagaza akaba yarubatse n'amavuriro n'ibindi ibikorwa by'igihugu, n'ibindi bikorwa by'iremezo, n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Yagerageje kuduza umubano n'amakungu n'ishirahamwe mpuzamakungu ritari rishasha. Ivyo abantu bamwibukira ko Jean Baptiste Bagaza, bamwe bamwibuka nk'umwe yagize uruhara rukomeye mu guteza imbere ubwubatsi n'imiyoborere mu Burundi. Bamwe baravuga ko ubutegetsi bwiwe bwari bushingiye ku ntwaro, bwari bwiyongereye gusumba n'abatagize ubutegetsi buhambaye. Kuba yakuwemo mu butegetsi akubiswe coup d'etat, Bagaza yavuye ku butegetsi kw'igenekerezo rya 3 Nzeri umwaka w'igihumbi kimwe amajana 987 mu ntambara iyobowe n'umwe mu bagenzi ibiwe ba hafi, uwo nawe akaba ari Pierre Buyoya, umwe mu basirikare bakuru. Ico gihe yari umusirikare mukuru mu basirikare bari bazwi mu gisirikare cy'igihugu c'u Burundi. Ico gihe yari mu rugendo muri Canada, bityo abamenyesha makuru bavuga ko iyo coup d'etat yagenze nta ntambara nyinshi yabaye inyuma y'iyo coup d'etat. Inyuma yo kuva ku butegetsi inaho bamuganisha muri exil, mu Kirundi bavuga ku rundi ruhande, aho yagiye kuba muri Uganda, hanyuma yaja kuba muri Libya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 yagarutse mu Burundi, akanegukana umwanya wo kuyobora umugwi w'ishaka rya politike
Parena. Ngira ngo murabizi muri iyo myaka yuko umugwi canke umugambwe wa Parena watwagwa na Jean Baptiste Bagaza wabayeho kandi wagize izina mu gihugu c'u Burundi ico gihe. Yaraheruka kuba senateri ku buzima bwiwe bwose nk'uko bitegekanijwe mu itegeko nshinga, no kuvuga warigeze kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi uja kuba ukenguza amateka ubuzima bwawe bwose. Reka nze ndababwire ugupfa akwiwe. Bagaza yapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2015 apfira i Bruxelles mu Bubirigi ku myaka yari afise yiwe 69. Akunze kuvugwa nk'umwe mu bantu bagize uruhara mu mateka y'igihugu mu gihe cy'iterambere ry'ubutegetsi bwiwe. Jean Baptiste Bagaza yamenyekanye nka perezida w'u Burundi yabayeho mu bihe bikomeye kandi bimwe bikomeye mu Burundi. Yabaye perezida kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 976 gushika umwaka w'igihumbi kimwe amajana 987. Yari afise imigambi myinshi yo guteza imbere igihugu, ariko ubutegetsi bwiwe bwagiye buvugwa ko gutwara abasivile mu buryo bukomeye hamwe n'urugomo ku bakristu. Ivyo bimaze kumenyekana gutwara ubutegetsi bwiwe na kudeta ntibivugwa rumwe, ariko akenshi abantu bamwibuka nk'umwe mu batwaye igihugu mu gihe ca vuba mu mateka y'igihugu c'u Burundi. Nivyo nashoboye kubatorokaniriza vyaranze perezida Jean Baptiste Bagaza. Psikologe nije nariko ndabashikiriza kino kiganiro, akaba ari nawe yabateguriye kino kiganiro. Reka ndagushimire wewe washoboye kubana natwe kuva mu ntango za kino kiganiro gushika hano kigeze. Ukaba rero utari bwashike mu muryango wa Pisco Entertainment and Media, urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media. Ugire subscribe, ugire na like kugira ngo uzohore ubona ibiganiro biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Usabwe no kugira commentaire, utubwire dutere inguvu canke utubwire aho twoba tutariko turabikora neza, udukosore kugira ngo mu biganiro bizokurikira natwe tuzohore tubikorerako. Urasabwe no kugira partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, kugira nabo bamenye umwe mu bantu babaye intwari, mu bantu babaye abakuru b'ibihugu bakoze neza mu gihugu c'u Burundi. Reka ndabasezere, tuzosubira mu kindi kiganiro cyo hanyuma. Imana ibahezagire, mugire aho muba mwubahwe, mugire imigisha. Thank you.